turongeye kubaramusa cangiye kugira gakeyi bivanye n'umusa herereye mu bakozi bacu ya televiziyo yacu ariyo yiwanyu ni Dr. Sware Online TV yamaye abahereje ibiganiro bimeze neza ataguhengesha uri kuri microphone byo nyene King Bosco inyuma cameraman akaba ariyo bita Machafukiyo uko bisanzwe no munsi urabona yuko tuhagaze urugo aho uyu muntu twabuze uwo tutanka ni umumama yafiriye muri uru rugo uko bisanzwe nawe si wundi umumama w'amareresi musanzwe muzi rwose mu Burundi akaba ari we Mr. Sami cyane bishobozi abofirida rero twagaze ngaha muri uru rugo izi tariki z'uno munsi itariki 31 z'ukwezi kwa 12 akandi uko bisanzwe ndabona yuko ahuriye ngaha n'abaje ku video kuvuga yuko amahoro benshi n'agahinda n'amarira twasanze iyo kiri ngaha twashaka kuvugisha kugira ngo niyoje mingo afuraka muri cyane yabona gute n'ababanyi kwenga isaba ameze neza data kunodes Watakijua na mamazi yao wanoshi Mjia warusheni ariko tugiye kubisigura yari umumama uko azi kwitanga yari umumama nk'uko nobisigura muko mukoresha amaso yari umumama w'abantu bose yari umumama w'abamukeneye yari umumama w'abatamukeneye ufise ibibazo yanyaruka kwitaba ufise agahinda yanyaruka guhanura yari umumama w'amahanga umuryango ushobora kuvuga yari umumama w'umuryango wose muri make bibaza nka wowe tubizi yari mama cyo dufana ni mama wanjye ni musaza wanjye nichira kwishuri ndabona bose ndabona benshi ya no mama abantu bose bariko barabirira ahubwo ko tutabiziga kuko tugiye kubiraba twebwe abana ariko turarira nk'uko abo hanze bariko barabira yari mama yitaho imfuvyi yari mama yitaho abapfakazi yari mama yitaho abagowe yari mama w'urukundo rudasiguritse ukuvuga ndashobora kubivuga bigasanga ngo ndiko ndabivuga kubera ari mama ariko no umumama naho twogirira itavya abantu bari bose barengana no umumama yari umumama afise urukundo yari umumama azi kwitaho yari umumama adafise ubwigunge ariko yari wa mumama ico afise gike agisangiza n'abandi yari wa mumama ubona kuvuga byanse gufasha ariko icyo kintu cyoco yabana neza n'abantu yari umumama nk'uko bishobora kuba bivuga ukuri nta kintu ciwe nk'uko aho twahiriye hamwe na hamwe twaboneka no kuyavura tukubona n'abantu neza ikirengeye naho numva ari umujena mu bishingiro sinzi nk'uko bavuga
yarafise umutima mwiza. yari mama w'umutima mwiza, yari umumama yari umukene mu rushengero, yari umumama yitaho urushengero, si kuvuga abari imbere gusa n'abari inyuma. Yari wa mumama, ni kuvuga yari wa mumama azi kwitanga isabagire, ni kuvuga yitanga isabagire mu bintu byari byo byose. Ugowe wajije ufise ikintu, yari wa mumama afise umutima, ni kuvuga yari afise umutima waguse guse kuburyo sishobora kuvuga ubwumba bw'urukundo uyu mumama yari afise, sishobora gusigura urukundo rw'uyu bantu, ni ikintu kiriko kirangura gusigura, kuko yari wa mumama yari wa mumama adasigurise sinzi, ni kuvuga yari wa mumama turashobora kuvuga yari wa mumama nk'Imana yari yateresaho, ni kuvuga kuri twebwe tuko turabona ntimwa agahohotero twagiriwe, kuko twasize umumama tutazigera tubona mu buzima bwacu bwose, naho tuzobaho gute. Yari wa mumama ku rupfu rwiwe turiko turabona yuko bamwe tugiye kubaho nabi, yari wa mumama turiko turabona yuko yari wa mumama sikunda muvuga siko bitanga kushobora kumusigura, ariko ico novuga yari wa mumama w'urukundo, yari wa mumama yitaho, yari wa mumama atazi kwirengagiza abantu, yari wa mumama atazi kwirengagiza ikintu, yari wa mumama adashobora kugusigira ikibazo ufise muri bibi afise, yagerageza uko ariko kose bwira nawe ukuntu yogikemura, atari nuko ashobora basi tuvuge ku buryo niba atabufise akakuba hafi. Yari wa mumama yitanga umwanya wiwe mwinshi, yari wa mumama ashobora gusigura, ni kuvuga ari mumama adasigurise, ni umumama sinzi n'icyatumye Imana imutwara, sinzi, ni kuvuga niko ndabona yuko sinzi yuko ari n'umuntu w'urukundo wabasigaye muri iyi si, sinzi yuko ari umuntu w'urukundo nkawe twumva dusigaranye, sinzi ukuntu ushobora kumusigura. Ni wa mumama adasigurise, ni wa mumama ashobora kuza abona yuko ufise ikibazo ciwe akagitora akakigira ciwe bwite. Ni wa mumama amarira yiwawe usanga kuri wo umubereye nk'umutwaro, ni wa mumama agahinda kiwawe kuri wowe kamumera nk'umuzigo. Ni wa mumama atasigurika, ni mumama adasigurika, adafise ukuntu ushobora kumuvuga, ni kuvuga nasigurise fema. Jinsi nakushimira kumwe hai juko bisana kubakwenda na byasi nawo bya gutumisha kwihana muri mu baba bose baje kumvisha ego bakoze ubusanzwe naha twababwiye ko wabona Mr. Sami ayishinze zimwe mu ziko z'uburenesi mu filime ubundi ngira namwe batangiye kwese muri Afrika no munsi tugitangwa twababwiye yuko muri kumuri mu babara wabona Mr. Sami uri mu byeyi yiwe uri mama wa mubyara ari wakoze batasoro mu nsinzi ubona yuko kugira yacu bashimye ibiganiro nta nyene bakoze cyane rwose.